kubizi vy'amateka ikintankeka barakizi kuko kuva mu wa gatanu w'amashuri y'intango baratwigisha ibijanye n'inama y'igabwa rya Afrika. Reka uyu munsi turabire hamwe ivy'inama y'Iberere, ico bise la conférence de Berlin mu gifaransa. Ikiganiro nibwigwa mutegurirwa na Becha Power, jewe nanje nditade Havyarimana. Hari tarike 15 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana 884 niho uwararongoye Ubudagi Chancelier Otto von Bismarck yakoranya Ubudagi, Autriche, Hongrie, Ububirigi, Denmark, ubwami bwa Ottoman, Espagne, Ubufaransa, Royaume-Uni, Ubutaliyani, Pays-Bas, Portugal, Uburusiya, Swede hamwe na Norvege. Mwemenya yuko iyo nama yamaze amezi 3 n'iminsi 11 kuko yaheze itarike 26 Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana 885. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yari itavye iyo nama. Iyo nama yari igamije gushiraho amategeko yemewe y'ubukoroni. Murumva neza yuko mu iyo nama atagihugu na kimwe ca Afrika carimo kandi yari igomba kugabura Afrika. None inama yagenze gute? Babanje bashira ku ruhande abami ba Afrika. Inama yari yafashe nk'ikibazo c'uwo munsi, ikibazo ca Kongo. Bagomba habe amategeko yo kujabutsa ibidandazwa ku bigwa vya Kongo. Mico gihe habaye impande zibiri zidahuza. Aho Bismarck yashaka habe ayo mategeko hamwe na Portugal yari ishigikiwe n'uwararongoye ubuhanuzi bw'Ubufaransa Jules Ferry, aho bashaka ko Afrika bayigira isoko yabo bonyene, ico twokwita marché monopole mu gifaransa. Vyarangiye bashizeho ubwigenge bw'ubudandaji ku bigwa vya Kongo na Niger. Bagomba no kuhacisha ibigwanisho vyabo. Aho baciye baca imbibe, umuntu wa mbere yatanguye kuronka ni Leopold w'Ububirigi, yarose imiliyoni 2.5 vy'ibirometero kwadrato vya leta yigenga ya Kongo. Aho iruhande baciye bahaha Ubufaransa bwarose Kongo Brazzaville. Bari bizeye ko injyane ziri hagati y'Ubufaransa n'Ubudagi bivuye ku kwigungira ku ntara za Alsace na Lorraine zoca zihagarara. Ubudagi bwaharonkeye Namibia, Cameroon, Togo, Tanganyika hamwe na Rwanda, Urundi. Ubufaransa bwarose Mauritanie, Senegal, Sudani y'Abafaransa ariyo twokwita Mali y'ubu, Guinée, Côte d'Ivoire, Niger, Haute-Volta ariyo twokwita Burkina Faso y'ubu hamwe na Dahomey ariyo Benin y'ubu. Royaume-Uni ariyo twokwita Ubwongereza bw'ubu yarose Nigeria, Ghana, Sierra Leone hamwe na Gambia. Portugal yarose Angola, Mozambique, Guinée-Bissau hamwe na Guinée Equatoriale, Sao Tome et Principe hamwe na Cape Verde. Professeur Catherine Kokrividrovich yigisha muri Université Paris Diderot bamubagiye igituma habaye inama y'Iberere, yavuze ati: La conférence de Berlin s'est réunie précisément pour éviter de se faire la guerre. Je dirais même que c'est la préfiguration de l'Europe. Inama ya Berlin yakoranye kugira ngo birinde ingaruka mbi z'intambara. Byari rya mbere aho ibihugu vya Buraya byari bikoraniye hamwe, atari kugira bige ikibazo c'intambara ariko ari kugira bakinge intambara. Dufatiye kuri ivyo Katerina tubwiye, imbere y'uko conference de Berlin iba, ibihugu bimwe bimwe nka Portugal, Ubudagi, Ubwongereza vyari bisanzwe bikorera urudandazwa rwavyo muri Afrika kandi vyaranahungukira cyane. Ubutaha tuzobabwira uko urwo rudandazwa rwagenda. Barabona neza rero ko batumvikanye hogeze igihe ibihugu bimwe bimwe vya Buraya vyogwaniye muri Afrika. Nuko rero conference de Berlin ivyo bihugu vyavuga ko bakoranye ku bwa mbere kugira ngo bakinge intambara yo bahuje bapfa Afrika. Bwa kabiri bafata ko Afrika ataterambere rirashikayo, ngo rero bagomba kuhateza imbere. Anne Marie Thiesse muri Centre National de la Recherche Scientifique mu France bamubigiye kubijanye n'inama y'Iberere avuga ati: Les populations vont être considérées comme appartenant à un niveau de civilisation. Abanyagihugu muri Afrika ntibari bateye imbere, terambere ryabo ryari kure cyane. Rero ivyo bihugu byo byafata ko biteye imbere, byaciye bifata ko bifise uburenganzira bwo kugabura ibihugu vya Afrika. Mu by'ukuri imbibe z'ibihugu vya Afrika zagiye gushingwa inyuma y'imyaka 200 yakurikiye. Gilles Dandire, umushakashatsi akaba n'umwigisha muri Université Paris Sorbonne yo mu France, bamubagiye kubijanye n'inama y'Iberere avuga ati: La concurrence coloniale est source de conflits, c'est évident.
Et elle a été source de conflits entre les Français et les Anglais avec l'aboutissement final. ubwami bwagomba gusumbasumbana niho havuye ukutumvikana hagati y'Ubwongereza n'Ubufaransa aho byarangiriye mu gitero cy'Ifakoda muri Sudani hagati y'umwaka w'1898 n'umwaka w'1910 hagati mw'iyo myaka ubucuti hagati y'Ubufaransa n'Ubwongereza bwarahungabanye. Mwagize neza kuba mwadukurikiranye ndizera neza yuko mwatahuye icyatumye inama y'Iberlin iba ikiganiro cyari bwigwa aho mugisanga ku mbuga ngurukanabumenyi za Becha Power arizo Facebook, Instagram hamwe na YouTube na Ritade Havyarimana. Ikibazo mufise canke ari intererano mushaka gushikiriza muvyandika muri commentaire kwizo mbuga nyene.